bagira akarimbo kakiri ngwasama DJ naba dutanguranya aka video kumwe mu bantu bakomeye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nka Pierre Nkurikiye. Uti rero kubera iki dutanguranya iyo video, kubera iki twatangiye kubona iyo video kuri Vyuka TV. Banza kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV. Turi mu kiganiro Vyuka News, hama tubandanye ndababwira impamvu ndabazaniye aka video. Vyuka TV. Turatanguye iri jwi mwumva kuri mikro za Vyuka TV ni Kidedama ya promoter kwa kundi ngenda handi nyene kuri Vyuka TV. Ngomba ndababwire impamvu twabazaniye kaya ka video muhejeje kubona mukanya. Ni umuhungu wacu mu muziki Kiriku Akili Badman ikidoma canke se uwo muhora mwita ngo ni Kirobezo. Ni indirimbo ahanihe ya Kiriku Akili ikomeje kwifatira imitima ya benshi muri rusangi. Uti rero kaya ka video kari kerekeye ibiki? Ni mu birori by'intsinzi ya Dr. ya Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati. Ariko rero benshi twamumenyeye ku ndirimbo yigeze gukora haraheze imyaka ishika kuri 10. Yaraduhaye indirimbo yitwa Cinjire, avuga ati igipolisi cuguruye Cinjire. Nawe asanzwe novuga ko nawe asanzwe yaraciye muri game ya music, muri industry yaragaciyemo, muravyumva neza cyane. Uti rero ni intambwe nziza cyane kuyu muririmbyi wacu Kiriku Akili Badman Ikirobezo kuva Ingozi. Ubu tuvugana indirimbo yiwe ahaniye iriko irakundwa cyane n'abantu benshi muri rusange hagati mu Burundi no hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Indirimbo yiwe ahaniye Kiriku Akili ikomeje kuryohera abantu benshi batandukanye. Murabona ko no mu ivyo birori byo gutwara Dr. Pierre Nkurikiye ko nawe indirimbo yahisubemo gutamba uwo munsi yari indirimbo ya Kiriku Akili ahaniye. Mwabonye neza ko ka video kagaragaza Pierre Nkurikiye n'umutambukanyi wiwe bariko barabuja buke aho umwe mu tambukanyi wiwe yavuze ati uno munsi ibintu byaryoshe, ni intsinzi ikomeye cyane gose, tugutwara ikintu gikomeye cyane umugabo wanje ashoboye gushikako. Ati nimurushiremo akaririmbo ka Kiriku Akili kavuga ati Saramareko ahanihe. Ni uko rero byaje, novuga ko ari intambwe ikomeye cyane mu muziki Kiriku Akili ariko aratera. Novuga ko ari amateka akomeye, novuga ko bamuteye iteka ridasanzwe kubona ko indirimbo yiwe iri kiratambwa n'ibihangange bikomeye nka Pierre Nkurikiye. Ndabibutse ko indirimbo ya Kiriku Akili ahanihe igeze ku views ashika 2.7 ku rwego rwa YouTube mu gihe gitoya cyane gose kingana n'ukwezi. N'amateka dasanzwe akomeye cyane. Novuga ko muririmbyi wa mbere mu Burundi ashoboye gushikana ivyo biharuro by'ama-views mu gihe gitoya cyane. Kiriku Akili Badman Ikirobezo ikidoma, umwana w'Ingozi yakuriye mwibarabara ariko araza akakubwira ati nicagikire batera umugere buca kabiri bagisanga kuri tere. Kiriku Akili Badman. Reka tubandanye tubamenyesha ko indirimbo Kiriku Akili yiwe yakoze Bad yitwa ahanihe iriko iratambwa cyane gose n'abamwe mu bapeti bo kwitwa ba Mario Kids mu Rwanda. Novuga ko ariyo ndirimbo iri ku mwanya wa mbere mu challenge biko barakura mu kwezi turimo. Kiriku Akili Badman mumfashe tumukubitira amashugwe yiwe, tumutere amashugwe yiwe. Reka manze shimire wewe wese wamaze kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV. Twari turi mu kiganiro Vyuka News twari turarebera hamwe ibintu byabaye mu ivyo birori byo gutsindira Dr. ya Pierre Nkurikiye, aho habonetse ko batamvye indirimbo ya Kiriku Akili ahanihe yari iteka ridasanzwe. Twari turarebera hamwe ukuntu indirimbo ya Kiriku Akili ahaniye iriko irakundwa cyane. Ciao dusubire kuri video y'ubukurikira tubazanira n'ibindi bintu bitandukanye. Murakoze wamaze kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV. Let's go. Ciao. Vyuka TV.